I'm so sorry. Please, I'm sorry. I'm very sorry. Mbabarire byabaye nafise agashavu kenshi mugabo nubwo nafise agashavu vyatumye ntuma mugenzi wanje nga journaliste Mael Malov natumye ushavura. Sindo wewe walikwambia maneno kisha unapanda unashupa unasema nindanganya mpaka unatoka kwenye unatoka huko na biashara yako unaniletea bro kuna tumikisha busara. Kangama niko kwa nataka tuikubunyene sasa hivi bien. Hawezi nipiga baba. Hawezi nipiga, hawezi nikanga. Tupinge. Sini unaona jamaa. Sasa unakuja kunipiga kweli. Bro vitu gani? Nakuwa jua unaniwajua nini? Bro. Hapa kwetu bro. Nyingine kusongezaje. Sasa usimnaona? Hawatangazaji wanakuja kunipiga. Sasa unanipiga. Lakini unaona anataka kaya Francine wewe na wewe sio tu wanasema yuko umubabesha kwa atari byo. Malov tusudie kwa kwenye mila na kwenye story. Ngajesha kukukuri nyene, kukukuri nyene. Mimi nikakakia Francine. Commentary. Mimi kwa sina issue ya kufanya kipindi kweli. Haikana ningende gukora na munsi. Sasa tu lakini sorry tu kwa kuwa nimekudisturb katika mind yako tulikuwa tunataka tuongee tu mawili. Sio ndo mwalimu. Au nataka tupiga hivi umetulia. Hivi niko fresh mambo. Mimi sipigana hivi. Sasa wewe fombe tu msamaha watu wako maana wana ulele haiko. Uko vizuri tu. Naambia tuanze. Mimi kana nasababisha sana ndio kutaka leo wachezaji. Kama mtadundana nilete maji ya moto na mwana. Tutapigana tena leo na ndio tumeanza. Tunaanza? Yes, hello bakunzi ba Shali TV sava meze gute mumeze neza ni El Malov mwarimu mutadewukirwa. Ko mudabitide uno munsi rero basanze mu rugo ko nishari imbere y'umuryango. Asanze mu rugo wa mutipe ngiranga kana rudia tupiga yamana rudia tufanye nini misi juu. So peut-être revision muravyumva vyambaye ko mwarabibonye kwa Frima uryo Frima akwago kwanka ko dukora ikiganiro ariko birangira bikunze. But yari wanipogie kwanza mgeni brother vipi? Bro, asante sana, asante kabisa kwa kuwa umekubali tu kwa kunipokea kwa mara nyingine. Asante sana. Uno munsi nizeye ko taje ku na zile hasira zako sasa kunipiga tena. Sindo wewe walikwambia maneno kisha unapanda unashupa unasema nindanganya mpaka unatoka kwenye unatoka huko na biashara yako unaniletea bro kuna tumikisha busara. Kangama niko kwa nataka tuikubunyene sasa hivi bien. Hawezi nipiga baba. Hawezi nipiga, hawezi nikanga. Tupinge. Sini unaona jamaa. Sasa unakuja kunipiga kweli. Bro vitu gani? Nakuwa jua unaniwajua nini? Bro hapa kwetu bro. Nyingine kusongezaje. Sasa usimnaona? Hawatangazaji wanakuja kunipiga. Sasa unanipiga. Ndibaza n'abakunzi bako barabira abatwakice kisura ngo anaona kama nimekuja mpole umetulia. Ikintu cha mbere nyamukuru kwanza mimi ntakwanza unakuja sasa tufanye nini? Tufanyaje? Sawa, mimi kama shetani, lakini sijavaa sura ya shetani, nimekuja kama Dani kakakia Francine. Lakini unaona anataka kaya Francine wewe na wewe sio tu wanasema yuko umubabesha kwa atari byo. Malov tusudie kwa kwenye mila na kwenye story. Ngajesha kukukuri nyene, mimi nikakakia Francine. Commentary nako yuko je nkore abantu si. Je nkore abantu. Rero abantu baranyiyamirije ati Malov ntatubeshe nta naho basaniye uwo n'umuyakanyosha. Sawa. Lakini wenye wamesema hawajui bahesabio wanajua familia yangu kwenye natokea na kwenye naishi hawajui. Lakini waseme wasiposema mimi ukweli wangu naujua. Na dadanga anajua kama ni kaka yake ama si mimi sio kaka yake anajua ukweli. Ari umuntu hamwe ndakubaze ngo nimburi uri musaza ngo kubera igihe yaza utagiye kumwakira mu bandi. Je, watu walienda kumpokea dada yangu aliyasabia wote kama sikuonekana pale nilikuwa kwenye issue zangu mimi. Brother. Tunaenda? So issue. Tunaenda sasa. Malov. Kwanza wafanzi wangu naomba sorry sana kwa kuwa imetokea tukagombana na mtangazaji Malov. Sorry sana bro. Je fremu muso baho Tanzania. Amande vile unaona kasha. Wewe watumie hababiga vyose sasa ifo kutanga mando na musi. Sababu mimi unajua tu hali ya mtu ama hisia za mtu kila siku huwa zinabadilika, sivyo? Mimi kawaida yangu sipendi kushwana ama kugombana. Mimi niko kwenye stress zangu, nafikiri vitu vingine kisha unaletea mambo mengine. Nimembebesha mimba mwanamke. Unajua kaka mimi naogopa hata kesho kisikia mwanamke ati nimembebesha mimba. Mzee, yani nakuwa nervous sana. Sasa ndio razi. Unajua usabiki Kongo? Sivyo?
cyajyanye ntwakoreye ikosa je nkora kumira kugira je burya je nkorera abantu simba nkono umuntu ambeshe abantu ahubwo abantu sabi kigongo naba bafana banje nyene bankurikirana abafana ba Charity abafana ba industry ya plus 257 muri rusangi bose wasa je niba kuwa ikigongo je ndo barahiguhaye urumva apa sasa numwaye ubasabe ikigongo kandi hari abarundi ari nabo benshi bankurikirana abafarasa baki mbuvuga mu kirundi gusa niwe yetu. Sawa, kwa Wakristo Bwana Yesu asifiwe, kwa Waislamu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, abarundi namwe ndagize mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Intumbero nyamukuru abakunzi ba Charity TV, abakunzi ba Danis Fans, abakunzi ba Igisabo Film Burundi, eka n'abakunzi ba industry ya plus 257 Burundi, ndabaramukije aho muri hose. Nongera mvuga ati harabaye ntihakabe vyabaye ntibize bisubire, muri rusangi ndaciye bugufi ku maguru yanyu canke ku birenge vyanyu kugira ngo mumbabarire cyane kamfate no ku matwi nkakundi kw'abahindi. My love cyane afukame usaya mabaza afukame reka tubikore dufukame fukame kabisa. I'm so sorry, please, I'm sorry, I'm very sorry. Mumbabarire byabaye nafise agashavu kenshi mugabo nubwo nafise agashavu vyatumye ntuma mugenzanje nga journaliste Mael Malov natumye ushavura ushaka gukora ibitakogwa nyene mwarimu nakosoye I'm terribly sorry vraiment. Mumbabarire cyane nibaza nimba twese dufise muri kwa kundi kunda kubivuga ati muri bwamwe no muri rwa rukundo ndabasabye imbabazi kandi nizaki imbabazi zanyu ikigongo canje muza kucakira na cyane ubusavye imbabazi arazigirirwa je kuri jewe naziguhaye kuko deja na kare ebana twese turi kwisi nta udakosha ariko rero kandi kirero ubure ko twahanye imbabazi ni bien ibintu byoroshe kandi biryoshe. Sasa rero shaka kumenya kwanza ku nkuru kwanza na utari bwampereze wa mukobwa yavuga ko afise inda iwawe bigeze he bimeze gute? Bon my love, kuvuja munsi yarara ko byabaye hagaje naragiye kwanza nishavu rirerire ndamurondera umukobwa ndamubaza jewe kuva ryari je nawe office inda yanje kuva ryari ko ndabizi ko igihe rya muvi bavuga ko nagutereye myinda ubwo wari office inda jewe icyanda niyo wanje twahuriye heje nawe umukobwa aravuga ati jewe nanda yiwawe mfise kandi jewe wanteye inda uramuzi ndaniyo nyene ahubwo bihore bivuge bukenye niza hava bihindura avuga ngo indani yo wawe munzi yo mwahuriye ubwo jigiye twakora ngana wambwiye ko wari umaze kumujya saka ni kawaida malovise kujyamana n'umuntu ntibisigura gutera inda kujyamana n'umuntu ntibisigura gutera inda nimba mwajyamanye n'umuntu no munsi kandi ugiye kujyamana n'umuntu ugenda planifiye ngo no munsi ndamutera inda canke iki yo wari buse kuyikingira bazuga batumve ko ivyo vyinda bitobamo ko utikingiye turetsinda hariho cakiza roho nyanganda reka ngomba kwiguza kuganda gore ndacakeneye kubaho ntumva none aho reno duce duhuriza rero ku kintu ciza sasa kubaho kabisa ego kuja muri video ya Film Boy yago hangahe sasa Film Boy muhuriye kuki koje gaje haswe ku nkubita uramukubitiye umusore haritani pigana mi bon Film Boy ndamubaha cyane ndamurespecta kuja muri video yiwe bon amahera yampaye simpaka ndabugitigiri gusa narabaye satisfait n'umufungo yampaye waburi musi y'amafaranga cyangwa hejuru y'amafaranga ngara atarenga ngaye bon turi musi y'amafaranga 300 ibihumbi 300 yakurishe wewe kesi cha muziki ndundi watembe na kesi ubaka uri patura samira wenyewe turasamira haki video somo yo chiba kuranga mimi devi yake bisifahamu lakini alikuja tu nataka kuingia mu video yangu sasa akamwambia bro unajua mimi naishi juu ya hii kazi sina kama nafanya hii kazi sio kwamba naifanya kwa kutania naifanya jili nilipe. Akaniambia dogo usijali franga zipo wewe sema unataka ngapi. Anambia mimi nataka sensa. Akaniambia dogo sensa unaijua nusu ya milioni mmoja wewe. Anambia brother hapana unajua ni mtu wangu basi wewe nishakwambia sensa wewe hujaniambia utanipa ngapi. Akanipiga sasa senkanti akamwambia mama yake na mama Frima wewe ni kaka yangu unajua tu kwanza kusema kwanza ile look yangu ya shetani ni design kwanza hiyo isimame vile. Unajua nimetumikisha mtaji wangu ngapi. Basi wewe juni wewe nipatie 4 saa. Akashuka mpaka tukasikilizana tukafika kutoa. Akanipatia sasa 50 ya avance. Nikaanza nikapiga muziki ngoma yake yatoka akanipatia na zingine. Tuko fresh. Basi muziki ukaishi. Je ko ndiyumvira neza wiki impamvu atumiza gusara ikigongo. Petite hariho fan base yari yapungutse ukuntu kuva igihe unyamburiye agashatu gatuma dushwana. Bo mu buzima
hari umutama nibuka yavuze ngo uzotangura intambara izotangurira mu rugo iwe hereriwe rero sinkeneye ko bimbako ngo ntanguze intambara ngo izo bon ako intambara yo bandaya no sukamwe amazi bigahagarara bigahera kubera yuko aho intambara iri umwana ntafungura umwana ntasinzira muri rusange nta mahoro haba rero nanjye nkabanda umuntu nikundira amahoro nubwo benshi bavuga ati nitwa shetani na shetani arakunda amahoro mu karere ibiri ariko rero no munsi biko bigenda gute sasa rero apa sa ibi phone muri sasa bitu byake sasa fresh amugire neza kazi zake ngo akina amafilme data banje bon kawaida ndafise filme zishika 3 nimije gushira ku mahabona ku rubuga rwanje rwa Facebook aho nkorera hariyo bita Siria Moyo hariyo bita Same Brothers umubano mwiza na shortcut video ya comedy bita Imboregwa ijya filme wafatiyemo kwanza waririyemo kwanza umwana kwanza nakabere kakaje hejuru haya gukora filme mugashira ibere ry'umwigeme rikaboneka hejuru mbona ko muri ko muratitura imico bon kuri bamwe kubera industry iragutse cyane industry sikuvuga na muziki cyangwa bakina filme gusa iyi industry iragutse cyane ni kwa kundi dushobora kuvuga ati nk'umuntu twahaye abari yo gukina ari umumaraya kubera dufata ku mico n'imigenzo y'u Burundi usanga dufashe tunambise ibintu birebire bigera ku birenge no ngaho bien sûr tuba dukurikiza imico n'akaranga by'u Burundi mugabo mu kazi muri carrière ari byo tuba two turica kuko ikintu ko filme no kuri kunyegeje mu kinyoma nuvuga no kuri kararaba mugabo n'ikinyoma kwagize kwabikoze nuvuga nimba hone y'umumara ushobora kuyokipa kujya nyine inda ishobora kwifata ariko igihe nakoze ikigano na Mugisha arambya ku bintu nk'ivyo yavuga ati hajya anya kuko filme ni ikintu kirabwa n'umwana ukuze ndetse n'ugeze mu zabukuru sivyo rero maze gukina bijya ibintu ukavyerekana uko biri hari umwe ariko arabira aba director nabishe bigenda bimwonona mu mutwe akavuga ati bana banyishi ubwonko tu lazima na mine bifanye bigatuma njya gukora bivanye n'ikintu yabonye muri filme bon ivyo sindabihahira ko birabwa n'abantu benshi abakuze abatamakazi abubatse inkumi imisore n'amurunganwe uri mu myaka mike ngabo kuri video turashira ko ati udakuze imyaka 18 none ivyo wonye kwagira kandi ico kintu naco erega ivyo nyane ko ntizokurikira sawa ndandongera nkavuga ati binba vyarashitse byabere kaboneka ni byabaye par exprès gusa nibaza ko bari nko gusamara kwa cameraman cyangwa ikindi kintu mugabo byabaye umva musitudanganye kamera kwa none no ari karagira editing ntigeze abibona ari kareditor ko editor n'ikintu usubiramo ni minsi nitani karindere kwa cyane cyumva il malove gusa ari ikintu ushobora gukata muri video videka cyayo none cyane ahubwo vuga ati mwakabunye kugira ngo nyine kabakanu kazo akayensorete kaduma abantu bavuga turabamenyereye tu industry turayizi nitubesha ati mwari murere n'umujiga ntumbeshe turabizi gusa najyo malove kwa turakora ikiganiro kugenda neza vraiment oni aleza oya jena akabavu magisha vugi wanje rimara umwe mutoya ribari nini ariko kandi ndanye nsaba imbabazi kuba narekanye mitwareye mibitu bigashika nka amushira hari yabizi neza nta mwana unyara ku kabare malove na mishino arakutia mungeta nikache mani ora kinye kanchi ndaki ndi mugi urabona yemvunira mu mafi kwe ego ariko no munsi project zawe zimeze gute igihe twakora ubwa mbere nje kukuraba nakubwiye ati fo kurondera abandi bantu mugakinana muri industry ugatembera ukavara mukanyosha honyene bon si ku mpamvu uko ntashaka gukinana n'abandi ariko gusa urabizi nico gituma ndiko ndasaba abantu bako batumviriza cyane cyane nk'abakunzi ba Ashali TV n'abandi bose bashobora gukurikirana kino kiganiro cyangwa abafanzi banje support irakenewe kuko hari ama projet menshi tuba dufise dukeneye kugira ante gukora mugabo kubera usanga rimwe na rimwe uburyo bukatubera ikibazo ni atari kuko nimba mvuye hariya mukanyosha nkakenera gukorana n'uwindi canke nkeneye gufata uwino nkamujana hariya birasaba déplacement birasaba ibindi bidiri nyene kugira equipment zirakenewe rero bica bisaba uburyo nico gituma tuvuga ati turasaba abashobora kutwungana canke kudushigikira canke kudufata mu mugongo badushigikire kuko projet turayifise yo gukora no gukorana n'abandi kuko nta muntu yama yifuza kuba muri emetre kare akina kwagura kugira ibintu byose bikwire hose kandi n'abandi dushishikare gukora muri bwa bumwe twese tudoze ibendera ry'igihugu message imwe kuri Frema Boy haswe kunkubita nziza wewe bo icyambere novuga kuri Frema Boy kakangu asante sana kwa kumeni support lakini sorry tena kwa kuwa mimi ndio nimeanzisha Shali
na kwa ule upendo wako na kuona kama mdogo wako alinyanyaswa vile ukataka kumsupport. Maana mimi ndio mimi mwenye makosa, nimesababisha blaza anga nataka kufanya nini, kuingia makosa, lakini sorry sana, lakini hajafanya vibaya, sababu upendo wa mzazi kwa mwana unaona ukosora ndi mwarimu ndakosora abanyeshuri si kawaida. Sawa, nadhani kama na yeye mwenyewe atashikia, anajua. Ngire ko ndagutwikira bakene kuraba dukorwa twaibo dukura he. Bon, kama kawa ubu ndiko ndakorera kuri page ya Danny's Fans nkuko nari nabivuze mu kiganiro ca mbere cya Facebook. Kuri YouTube naho murashobora kujya kuraba kuri Yakin TV Burundi. Yakin TV Burundi. Aho niho nyine ushobora kurondera ibintu bya Danny cyanye shetani uko ushaka kumwita, ariko rero nanje nakwambia kite wanifikisha kwa vile ujumbe kwa France. Ndio nafanya naamini kama Mungu ngana. Yes, nasikiaga tu unajua, lakini dadangu nishakwambia dadangu mgumu sana. Dadangu mgumu sana pale tu, mimi nakwambia sikwambia pale nilikuwa na stress sana, na sasa mwambia dada mimi hivi niko tengo sana. Ni vyamushikira aba wakubiswe. Yule anaiona tu, wewe anambia na roho ngumu. Sijui kama roke ni jive, sijui nini. Basi sijaona hata feedback yake, anasema kakaangu hivi unafanya ni ukweli ama ni makosa ama ni nini? Mpaka unaenda kupigwa mbele ya kamera, sasa wewe unatafuta nini? Kies bakunzi ba Shali TV nari kumwe na Danny canke shetani bivana ngene ushobora kumwita, ariko kandi yari yasanze mu rugo aje kuntembera avuga ati jenje gusaba imbabazi kuvyabaye, ndazi neza ko nagukoshereje bigatuma ugirisha avurire tuko turakora, ariko suko biri nanye ndavuga ati je imbabazi ntazisaba jewe, azisaba uri kurandaba wowe unkurikirana, wewe wari washikiriwe n'inkuru itariyo, ndetse ibintu twari ko turaganira nkumva neza ko bidasona bitagenda neza, kare rero tangenya twabikosora neza vyagenze neza. Dani akajambo kanywa ko gusezera. Boy, ikintu novuga kawaida icyangombwa no ko twotahura iyi industry umuntu ashobora gukora wenyene, bishitse ugatsitara kuri mugenzi wawe, uribuka ukasubira inyuma ukamubwira ati blaze umubano mwiza urakeneye, nagiye twese turi abarundi tuba mu gihugu, kandi na cyane ntuzeje aho uzoburi ntuzogufasha ntuze kuko bavuga ngo utega ikere umugere ubucunguruye, birashika nkabana nkuko nabivuze naramukoshereje, birashika ejo sinzi aho tuzohura na Elma Love, ejo nsanga nshobora gusanga ari DJ wa RTNB agenda ndanya filme yanahambya wewe agahimbiriwe nugira indero, numva imigisha nzi nzoba nagize nije nzoba navyiyugariye byose, niko ngira ko mpanura nabandi nyene niwagira ugatsitara mugashwana n'umuntu wari wese muri industry, turetse no muri industry no mu kibano, wibuke gusaba imbabazi nubwo uzoba wakosherejwe wowe ubwawe urashobora kujya gusaba imbabazi kuko ndemeye ntapfa. Asante sana Danny. Nani ndabashimire mwese mwadukurikiranye kuna guca kwiherezo. Nshimire nawe nyene utanze imbabazi, nimumuhaye imbabazi bandike muri comment tirakubabari. Kuko je nababwiye ko namubwiye ko asaba imbabazi mwebwe nyene munkurikirana. Nimwe mwagize ico muvuze. Mwavuge ati turamubabare kugira ngo ubuzima bandanye buri fresh. Ya Elma Love mwari muri kumwe na Danny, turabakunda sana. Big up bro. Ni mbusu. Wewe tu. Unaona arasubiri ukosa adabu sana. Asante sana wazee wa kazi.